diskade försök in på 5000. Riktade kulturförbund upplevde att de inte riktigt slutade i processen och kände sig väldigt ensam i just att man behöver någon form av delegat som slåss för en sak när det blir sådana här som uppstår. Ja, men nu får de höja pokalen mot skyn och motta jublet från ganska många åskådare på de här provisoriska läktarna nere på Sechsleuten-Platz. En fantastisk atmosfär. Jag var där lite tidigare här på för. Nk'uko mwese muvyibonera umukobwa wacu umwigeme wacu Niyonsaba Francine yaraye atahukanye intsinzi aho yateye iteka igihugu cacu igihugu c'u Burundi akaba yatahanye intsinzi yuko ari umukobwa yirutse imetero nyinshi kurusha abandi mu mwanya muto cane imetero 5,000. Francine rero n'umwigeme avuka mu ntara ya Ruyigi nanje nkaba mvuka mu ntara ya Ruyigi. Ni ivyishimo turishimye cane bidasanzwe nk'abarundi twese nkabanezerewe n'ukuntu iyi ntsinzi ya Francine si rya mbere si rya kabiri si n'irya gatatu atahana intsinzi. Uwo mwana w'umwigeme amaze igihe kitari gito atera iteka igihugu cacu c'u Burundi, ariko murazi yuko igihugu cacu c'u Burundi kimaze igihe kigwaye ingwara y'amoko. Iyo ngwara y'amoko n'ubu ikaba itarakira, ariko uko bigaragara itanguye gutora mitende guko Francine nk'uko mumubona si umwe muri ba bakobwa bashigwa hejuru ngo mu buranga ngo n'umututsikazi, kuko murazi yuko abatutsikazi bamaze kwiyumva yuko bakwiye gutwara kila kintu. Ibisinda bivuga ngo nuko ngo nshigika ibintu vy'amoko, ariko nuko vyari vyaramenyerewe yuko kumva umuntu wese w'umwigeme bakwiye gushira imbere aba ari umuntu w'umututsikazi. Hagera mu gutora nyampinga w'u Burundi canke umukobwa w'akaranga mu gihugu bagatora umututsikazi, ariko ibi ni ikintu Imana yerekana yuko umwana w'umwigeme ubwiza bwiwe si urukoba, ahubwo ibikorwa akora n'ukuntu yitwara ukuntu aranga igihugu nibwo bwiza bw'umwigeme. Rero Francine ni umwigeme nserukiragihugu mu mahanga no mu gihugu. Bijya bintu bavuga ngo nyampinga w'u Burundi ngo ivyo bintu barashaka babikure. Turafise Francine niwe nyampinga w'u Burundi, niwe atuzanira intsinzi zigaragara, niwe yerekana igihugu cacu mu makungu. Igihugu cacu nticagira abagiserukira, igihugu cacu cama giserukirwa n'abagityoza bavuga amajambo mabi ku gihugu cacu, abagitera twama ari ivyo bintu twahora tumenyekanirako cane. Ariko umwana w'umwigeme yama akora uko ashoboye kose gutosora igihugu cacu cambika ishusho nziza, bikaba rero ari ibintu vyanezereje. Ariko icanejeje gose nuko nawe nyene yavyivugiye ukuntu ubu abantu bose mu Burundi, baba abo batutsi n'abatutsikazi, baba abahutu n'abahutukazi, baba abatwa n'abatwakazi, twese nk'abarundi tunezerejwe n'iyo ntsinzi, kubera ko ubu batanguye kumenya yuko gutyoza igihugu cawe bidakuraho wewe nawe iyo utyogeje igihugu cawe nawe uba uri kurityoza. Rero bamwe benshi bagiye batyoza igihugu c'u Burundi, aba batutsi bamaze igihe batyoza u Burundi mu makungu batwerekana nabi, basanze ku vy'ukuri yuko atakamaro bimaze, basanga yuko ahubwo guteza imbere igihugu cacu tubikoreye hamwe ni vyiza. Rero nk'uko mubibona yakira ku gashimwe, amakungu yose anezerewe, abarundi natwe tunezerwe, twige gushigikirana, twige gushira hamwe, twige gushigikira uwatsinze, twige kwishimira intsinzi tutaravye ubwoko. Nimba n'umwana w'umuhutukazi canke w'umuhutu ateye imbere, ateje imbere igihugu cacu tubishime. Nimba n'umwana w'umututsi canke w'umututsikazi ateye imbere, ateje imbere igihugu cacu tubishime. Ibi vyo kwama bumva yuko abahutu ngo ntidukwiye guseruka mu mahanga tubikureho. Ibyo kwama abahutu natwe tuba abavigitime natwe tuvyikuremwo, ahubwo twese dukorana inguvu mu guteza imbere igihugu cacu, mu guteza imbere igihugu cacu.
dushimira abantu bo mu nzego zitandukanye z'igihugu, abagiye kumwakira ku kibuga c'indege, abafashe umwanya wo kumurungikira ama message menshi, abamusengeye, bose ni ibintu vyiza kw'isura y'igihugu cacu. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu nawe ubu ari muri New York aho bagiye mu nama, nawe yarungitse ubutumwa bwo guha ikaze umwigeme Niyonsaba Francine, ashima iteka ateye Uburundi n'iteka yiteye, kandi yerekanye yuko igihugu c'Uburundi hari intambwe turiko turashikako, kuba intsinzi y'umwe isigaye ibonwa ko ari intsinzi y'igihugu atari intsinzi y'ubwoko. Iyi ni intambwe turiko turashikako nk'abarundi. Ibi vyose ntitwobishitseko iyo ataba umuhisi Perezida Nkurunziza aruhukire mu mahoro. Niwe yateje imbere inkino, niwe yashize imbere gushira imbere igihugu mu bintu vy'inkino, niwe yagwanije ibiturire aho kera umwana yiruka cane bahora bamusimbuza uwutiruka mugabo wo mu bakire. Uyu mwana Niyonsaba Francine mwese murazi kahise kiwe yuko atava muri ya miryango y'abakire, atava mu miryango y'abazwi cane, yari umwana asanzwe amaze gutera igihugu c'Uburundi agitera iteka. Perezida arabibona avuga ati uri imbuto nziza, bamufasha gutera imbere, kubandanya ateza imbere umwuga wiwe wo kwiruka. Uno munsi Niyonsaba Francine aduteje iteka, ateje imbere abarundi twese iteka, igihugu cacu kiriko kiramenyekana. Mu gihe aha kuri interinete hari abantu benshi bo mu Rwanda bariko bamutyoza kubera ishari, bavuga ko adasa n'abakobwa, bavuga ko adasa neza. Ibi ni ishari ry'iterambere turiko turashikako, ariko ico dushimira Francine wacu ni Burundi made in Burundi, produced in Burundi, grown in Burundi. Uyu Francine ntabwo ari mu Brazil twagiye gutira, nta mahera turiko turasuka kuri Francine tumuvana muri Brazil canke mu kindi gihugu cari cyo cyose. Vyoba vyiza abariko baduseka, abariko bamutwenga, bahaye agateka abakobwa babo, bakabafasha mu gutera imbere nabo, kugira ngo hageze inkino ziserukira ibihugu abari bo biserukira, ntibaze kukodesha abakobwa b'abanyamahanga ngo abari bo baserukira ibihugu vyabo. Jewe nemeza yuko leta ishizemo inguvu, kira gihugu kirashoboye. Kira gihugu Imana yagihaye abana b'abakobwa n'abana b'abahungu. Kira gihugu Imana yagihaye abantu b'ubwenge butandukanye, ubukorikori butandukanye, ubugenegene butandukanye. Nkama nemeza yuko mu gihe kira barongozi b'ibihugu bashizemo inguvu muri buri segiteri canke muri buri rugero rw'ahantu, kira ahantu hoboneka imbuto nziza. Dusaba rero abayobozi b'abarundi kubandanya barondere na ba Francine bo muri kazoza bato bato, abahungu n'abakobwa. Ntituzokwame duserukirwa na Francine umwe, ko Francine ariko arakura, ariko arasaza. Hazogera igihe avuga ati ndagiye muri retirement sincirutse. Muri ico gihe tuzobe dufise ba Francine b'abakobwa n'abahungu mu moko yose baserukira igihugu cacu, bakabandanya kugitera iteka. Mu gihe abanyapolitike benshi usanga bateza isoni igihugu cacu, bagenda baravuga igihugu cacu nabi, bagenda barakorana n'abansi b'igihugu, batera igihugu cabo bagisambura. Ariko abarundi n'abarundi kazi b'umutima bamaze kubona akamaro k'ukuri igihugu kiba gifise, tugiteza imbere, tugitera iteka. Nkaba nsaba ababishoboye mwese tugaragaza ibishoboka, dushireho county yo gufasha Francine, county private yiwe yo kumufasha, hahandi agiye hanze asohotse bitarinda kumugora avuga ati abarundi bose bamfashe mu mugongo. Uwushoboye wese aterere, naho yoba 2,000 vy'amarundi, naho yoba amadolari 10, naho yoba 5, iyo konte yiwe tumusabe ayugurure, dushire kwa ayo mahera azohora amufasha igihe cari cyo cyose akeneye, kuko turabona yuko afite iterambere ridasanzwe igihugu cacu c'Uburundi. Ndabashimiye mwese rero, murakoze, bye.